Hello my beautiful people. My name is Simba from City aka Billy Laden. Shabshuta ina robo manuko nakubwira ati utaraka na subscribe bihane kamera sema cameraman Lakesh van posta kuzana memaja meze neza cyane. Nongera kandi nakubwira ati ndi kumwe na Mr. J wa Burundi brother fresh. Ndakubona. Nanje ndakubona. Meze neza. Sha kujya kwintare. Nogambwira abantu bari kuraba Eric Burundi TV kuno mwanya no kuri no seconde. Uko ndabaza na J wa Burundi umwe mu bajene baba comedy baba promoters baba kinyama bareresi aho renda kubwira ati ndi kumwe n'umuntu akomeye cyane ndi kumwe na J wa Burundi shaka tuganire byinshi cyane ariko imbere ya byose subscribe ndayikeneye commentaire ndayikeneye aha rero tumbwira ukuntu muzi J wa Burundi niyo twagize ikiganiro J bimwe mu bintu shaka tuganire ko harimo ibintu bishika kuri bitatu nyamukuru ikimwe nijyari winjiye mu mwuga wawe wivye ibintu byose bitatu ubikora gute ubishobora gute ninda bikuri akuri inyuma mu kazi kawe yes nko buze ni J wa Burundi nyene hama ninjiye muri filime ko je natakona filime pana comedy natakona filime 2018 nakinye filime ubuzima bw'isi n'ingorane iri kuri TV yanje ya kera aho nari mu nkambi ya Mutenderi hama 2022 narasura filime yanje ya kabiri naso mu gihugu ca Zambia nanye ni season episode season 6 episode 6 hama mvaje bamwe ca Zambia yashishe ngaha bona yuko ntobandanya nkina filime gusa canja no muri promoter cyangwa na comedy umva ko 2025 mu kwezi kwa gatanu natangwe rero career yanje yo kuja nduga kwa machahindo n'amazina yanje Facebook na YouTube hose nkubona J wa Burundi uko kiri. Okay, ukuravye ku mbuga cyane ku rubuga rwa Facebook uriko urakora neza uriko urasatira mbene ze ntambamye usanzwe wowe ukunze guhura nazo mu kazi kawe? Mu kazi ko dukora urabizi ko nk'akarero ibintu dukora ibi byo kuna filime ibintu usanze ngaha ahi watch no turi bitamenyerewe cyane gose ku buryo naho ugenda gusaba umuntu kibanje gukiniramwo avuga ati akantu haya ni wakamonya akantu akasanga muhamuke na nyina ari nk'abati mutavuke bukina ibintu bibi kaho menga ibintu bibi bafata akazi kaje ko dukora kari nk'ako bumaraya avuga ntibamenye ko ari ubuzi butunze abantu batandukanye ubu muno mwanya ko twanga karo Tanzania irabayeho cyane gose n'amakora amayigizo bakina amagizo asigatunze abantu benshi rero intamba yinga duhura kubura ibanza byo kiniramwo gacanga sanga office umuntu kanagobokera nawe ugasema amaze kubwiye ati atafise amafaranga wanko ntigikunda ibyo rero tumuntu rero akagomba kufushika atashika n'intege. Okay, Mr. J wa Burundi je kubganje kuva ndakumenya aricimisi aciye igihe nabonye amwe uri gukora ibintu nka uri gukora ama content atandukanye ingerageje kuraba hari n'abantu benshi basanzwe bagukurikirana mbe kugira ngo utangure ibi bintu kubikora wabitewe umuniki? Azivuga ni ikintu cabinteyemwo habwo ntamwe nyene impano ubufise umba igani ikirakubiramwo je ndavyibuka 2018 imutenderi kugira nta nkora filime na cyane usanga hora hajya bana ama youth center ino bunumva ngo ni Centre Jeune naciye kuri Centre Jeune sanga abantu bako barakina marirese nyene umunsi numva nyenda vyishimye cyane gose but cyanje cyese uburongo yengaje bati nasabye nze gukinamo gato nanje ndabe maze gukina bacha bakunda ukuntu ko nkina kubyo bacita nko arashara mu nzeno mateatre yo mu misi mikuru yo inozenya y'inama y'amashira hamwe maze kubikora ncafata nk'akazi kanje nuko ko byazibwa ntangore gukina. Okay, J asanzwe avuka hehe? J wa Burundi avuka ku Muyange Nyanzarake muri Burunga bita Makamba. Okay, dufatira kuri iki hari aba content creator benshi cyane hari aba kinyoma reresi benshi cyane hano muri kano karere uko bwawe nuwe mu content creator mu gihugu cy'u Burundi usanzwe ukunda cyane we mu kinyoma w'amareresi wowe yakwespi? Yes, atari kuyemera vraiment nga mu mundi nta mukinyi w'amareresi aranyespera gusa nuko James mukinyi w'amareresi aranyespera avuga mu gihugu ca Nigeria bamwita Morris Samu akina n'umukobwa yitwa Uche Montana nibo bantu banyespera cyane nifuza kugera ku rwego bariko bivaye n'ukuntu bagirane bakina. Ugerageje kuraba kuri yo kwinjira mu mareresi nice kintu ukeka wewe ubwawe kuko bisa ko wahabonye amafote menshi mu mareresi y'igihugu cy'u Burundi nice kintu wewe usa n'uje guhindura? Mu mareresi mu gihe bitari bihindutse mu gihe ivyo ushaka byose twese nawe rutera intege je nifuza guhindura ibintu byinshi nk'akarero
marketing iriyo ngaha mu Burundi iri hasi cyane gose. Rero gusaba yuko be n'abandi bakanyumviriza bakira amareresi so ko tuza turiga keshi ko turiga keshi tukiga mu byo dukina tukabana kandi ukuntu bakina tuvuze ibyo wacu gusa abo turabona ukunda abantu bagirane bakina. Okay Mr J, imbere ko turangiza nishaka ushimira abantu batatu ba mbere baba barakubaye hafi gitangura. Yes, abantu ba mbere bashimira bambaye hafi muri urugendo rwanje rwa mareresi n'ibyo nkora byose. Reka gwa mbere nshimire famille yanje asanzwe bakunda ibyo nkora. Wa kabiri ndashimira Mutama Virason yarafashe cyane gose. Umuntu wa gatatu ndashimira umusaza bita Excera uko aramfasha ampa ivyumviro nakoresha kugira ibintu byanje bigende neza. Ahari hose nabo bose mani bahezagiye sana. Gusa mugabo no biri ngaho hose vraiment ashige badufasha uko hari ikintu gizo kumba cyishaka kumenya nko umuntu uzenya nk'abantu babantera intege ya mu byo nkora byose nta muntu umantera intege imba ari manager yo bahari kaze imijyange rugure dukora akazi. Ya murakoze cyane J wa Burundi. My name is Simba from Sida Nkomana J wa Burundi. Turaganira ibintu byinshi rero ndagusaba rero bandanye ukanda subscribe following kuri J wa Burundi ni Facebook na YouTube ugira aba cinema ugira aba na comedy kandi umugenda yasanze ari kubikora neza mu gihugu cy'u Burundi. Ndabakunda cyane ati ciao.